Imariza Yesu nizere ko mumeze neza, jewe ndameze neza cane. Nukuri mutima mweranda yashitse ku mutima ngo ndabapartage iyi témoignage. Abafise numero yanje privé kuri WhatsApp ndamaze kuyibaha, ariko Saint Esprit yambwiye ati hari abitashikiriye kandi bashobora kuba bayikeneye. So here we are. Benshi muri mwebwe bakurikiranye YouTube channel yanje barazi ko mutima mweranda yampamagaye arambwira ngo mve mu Burundi nze muri Kenya. Rero igihe uwo mwaka utangura 2026, je pense à la fin ya 2025, naguma numva ijwi rimbwira yuko ntegerezwa gukora programme ya leadership na discipleship. Kandi Imana ica mu bantu benshi batandukanye bo kuri eglise babimbwira, and then ndiyangaje. Ariko rero mu kwiyangaje sinari nzi yuko iyo programme izoba ingwano spirituelle, ikaba ingwano mentale, ikaba ingwano physique. Kuva ntanguye iyo programme, j'ai dû kuva ku ma réseaux sociaux. Kuva ntanguye iyo programme, naragize ama accident, narabuze abantu bari très cher à mon cœur. Ariko Imana ntigeze impeba. Imana yamanye nanje, igumana nanje. Ikindi kintu cankomba iyo programme ni fundraising. Iyo programme itwara amafaranga menshi. Kuva muri janvier duheza muri novembre, graduation izoba muri novembre, itwara amafaranga menshi cane, kandi sinanakora. So ndabaza Imana, none Mana ngira ndabikore gute? Kandi urumva programme iradusaba gufundraisinga ku kintu cose dukora. Donc j'avais besoin de hafi 20 millions de francs burundais kugira ngo nshobore gukora iyo programme jusqu'à la fin, kugira kuri graduation. Samahera yari yoroshe, ndatangura ndarungika ama message ku ba proche, ku bantu nyene banyegereye, and God made it happen. Imana yarahabaye. Imana ngo indungikira aba divine helper. In the meantime irampa akazi gashobora kuri halwaye yanje, and nari happy ntimushobora kwibaza. C'est vrai, along the way Imana yarambwiye yuko ako kazi narimwo siyo direction ishaka kuntwaramwo, et malheureusement narakabuze. Ariko malgré kubura akazi, malgré kubura abantu, malgré ama accident, malgré kuva ku ma réseaux sociaux temporairement, Imana yagumye iri kumwe nanje tout le temps. Amarira basha nararize, kandi n'ubu nkirira. Singira ndababesha, ariko ngira ndababwire yuko Imana yaratwemereye ko izokwamana nacu. Ntiyatubwiye yuko ubuzima buzoba bworoshe, ariko yatubwiye yuko izamana nacu igihe cose n'ibihe vyose. So sinzi uwo Saint Esprit ashaka ko iyi message ishikira, ariko ngira ndababwire ko muri izi 20 millions turi muri août, ndacasigaje mission imwe, n'ikindi gisurprise nzobabwira dans le temps, mu minsi iri imbere. Ariko mwumve yuko muri iyo mission nsigaranye kuronka 3 millions. Navuye kuri 20 millions, 3 millions. Ivyo vyose kubera ubuntu bw'Imana, kandi kubera ko nayubashe hama ndemera yuko inkoresha. Si vyoroshe. Every single day nama ndiko ndibaza, none kubera iki ntosubira muri bwa buzima bw'iwanje? Ubundi ho sinari niberewe neza, mbe kubera iki ntotekera ngo ntahe Burundi? Ubundi hoho mu Burundi mba muhira nta loyer ndi hasi, nimena umutwe ndasuwunkorera utuntu, kandi ndakora mu Burundi vraiment. Muranzi as an influencer, murabuzi. Ariko ngaha muri iki gihugu Imana yanyigishije kwicisha bugufi. Imana yanyigishije kwibuka yuko ubuzima bw'iwanje depends on God, only God. Ico nkora cose, ama finances yiwanje na Imana. Donc relation n'abantu ni Imana, ubuzima bw'iwanje ni Imana, ikintu cose ni Imana. So je sais pas pourquoi Saint Esprit yashimye yuko iyi video ndayikora. I hope, kandi ndizera n'umutima wanje wose ko hariho uwiza gufasha. Ariko mwumve yuko nsigaranye 3 millions, kandi ndazi yuko Yesu azondungikira aba divine helpers. Izo 3 millions it's covering for the next 10 days, kuko nizo nsigaje kugira ndayaronke. So it is amazing ico Imana ishobora gukora iyo uyemereye kwigukoresha. So
na wewe emerera ko Imana igukoresha, uyireke idirije ubuzima bwawe, idirije abana bawe, idirije akazi kawe, idirije ibintu byose by'iwawe, and then izokwikorera ivyo yateguye kugukorera. Ndabakunda n'umutima wanje wose.